Muko. Bite? Nta. Urakomeye. Ari mazine sindakwiyumvira. Ngene no kubona. Gaho wambonye. Nari ndabakeneye. Simbe ngaho mutira w'imfizi. Agira nzoza. Shike mu marembo wanyu. Mu marembo kwani. Wayisi bavyise. Ngoje kuraba ndereye. Mwebwe. Muri abajewe canke muri abadawe. Oya sinari nkeneye dawe wawe, nari nkeneye wewe. Nyerega nanje ndakeneye umufasha. Mugabo urubaho kawa mugabo. Aha wiraze ninda nindesho ubona uberanye na jewe, je Goreti. Mbe warabanje gutohoza neza urabaza Goreti wariwe. Ubaza nahava n'umuryango avamo. Njembo uri Goreti nyene. Wa suso naba ngaho yi. Urumva ko umuzi nyene kukaraza. Urabanza ugende uronke n'amafaranga yo kuzeboyebo. Subironke n'agasabuni kamana nabiri karakunaniye kugira ngo ushobore kumesuriza mpuzo bakimo. Rega ngani kubera ngiye ku kazi. Naho ubundi uzohengera umunsi ngiye mu misa. Uzoze kuraba. Naho mbagiye ku kazi rabi ngene nasobetse. Nta numwe tureya kuri umusozi. Uyu umusipi w'ibihubaho. Wewe. Wasira kubiye ko ngiye ku kazi. Mbanda kukira. Kuri uyu mutumba warigaze ubona ahandi amashata hatari wacu. Igiharaga ciza kiva he nikivi wacu. Ucumbwira wewe utagira nakaruru utahamwe ngo janaje ukuba kukaza mu rugo ugasaba akabagabo ubu mwabaye gute uragenda ubaze jewe kimoko we kimoko nyene mbona fise naho uba kubera kajya mbari wanyu umurima nawo ndafise umurima w'ibijumbu eka n'uw'ibijumbu nyene uragenda ubirime bizojya abakobwa babuze iyo baje sha nico gituma abakobwa bo ngakuru umusozi mwabuze abagabo ni kubera ico kugayana nico gituma kuramera ubwanwa ni wanyu ubu bwanwa bakubwiye ko arubwa bose ufise ico buvuze nta mukeneye uburonka bakubesheshe ariko rero bitebe bitebuke tuzotinda duhura kidahura n'imisozi ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Shimirimana Marlene hama bon ndavutse nk'abandi bana papa mama uno musi nkaba nubatse mfise umwana umwe n'umugabo mvuze ko kariyeri nayihagaritse no wambeshe kuko iyo usanzwe uri umukinyi w'amareresi nibaza ko bigoye guhagarika nanje sinahagaritse ahubwo narafatiriwe bivanye n'ibikorwa bindi ndimo ariko nibaza yuko mudosura mu kambo na peut-être iyo umuntu ashaka kugira itakoze aritazura hama akazokora ibirenze ireresi ndundi novuga yuko igeze ku rundi rwego bivanye naho nayisize kandi ndagerageza kuvugana n'abandi bakinyi b'amareresi nkumva ko bigeze ku rwego novuga gute rurenze jewe ndazi dufate nka kera uko twakora nkaca ndabona umunsi nuvuga yuko barateye intambwe hari byinshi twaciyemo twebwe waragenda utagira na déplacement mukikorera ivyuma muko mugenda mu matournage no gufungura nimufungura ariko no munsi bararonkamwe n'agafaranga barahembwa bararonka novuga gute ico bifashisha bivuye mu nguvu zabo baba bakoresheje rero jewe ndabatera intege cyane cyane abantu bari kuri terrain n'ukuri mukore ndabatera intege cyane challenge mwireresi ndundi nk'umukenyezi novuga yuko zitabura tuko mu bindi byose umukenyezi yamafisi ibibazo mu byo bari karakora kuko hari abatamwizera kubera ari umukenyezi hari abagira ibyo bamusaba kubera ari umukenyezi ugasanga meme hore kugira ngo ayikine n'ikibazo barinze kugira ibyo bamusaba ariko mbandanya ntera intege abakenyezi kugira ngo John Jobundi baze babere icirore abandi bantu ahubwo biciye muri iyo sinema nyene ndundi baba bariko barakina kuko ndazi ko ubutumwa bwabo bushikira benshi biciye mu mareresi
insolite ya hafi mperuka gufata bus ija dans le sens contraire yaho nari ngiye kubera ko ntashoboye gusoma ntazi gusoma ibyari byanditse kuri pancarte donc ku maribus sinatahuye ururimi bishasha gira subscribe hanyene kuri Mic&Mind media ntucikwe n'ibintu bishasha